Oh, Manyanga. Oh, jamu twari tukagwa bakaenda kuza gute. Ba, icara. Muriko mugenda mutishyuye amafagitire. Ega nayibonye yuko atamafaranga mufise. Nyarutsa, nyishura izo fagitire. Ubu nyene. Fagitire Manyanga. Umva. Jesse ndimbwa. Nta kintu ngeneye. Jesse ndimbwa. Ubu nyene ndose itegeko rya boss yuko ikintu cyose mufise. Shira ngaha. Umva. Mvaga ngo wahaza amata. Telefone yanje. Umuhungu. Tugende Manyanga. Ubu nyene ambiye yuko atakintu na kimwe muvana ngaho mufise kuri mwebwe. Izo saha byose ico mufise ngaho mu mifuko mushira ngaha ku meza. Umva ndabisigaha ncanza kubitora mu mwanya. Ivyo byose mwambaye. Byose mwambaye nyarutsa. Nagurumete yanje ndayisigaje. Nyarutsa byose. Manyanga urabona? Tanga ibintu. Edaye nano bigwaje ukambwira ngo bekene Tebutse. Je gusa rero je aho munshira mu gasho ndabisiga. Mu bitora ari uko habonetse muzaye amahera yabyo. Manyanga. Nk'ibage yo ntivaye. Manyanga urabona? Ishura Kandi niko yabugurya bukobwa bwaje. Nyarutsa. Akira. Tebutse. Manyanga. Uri kujaye aho nyene. Ni izo shati zose n'amapantaro mwambaye byose musiga ngaho mugenda muri gusa. Mwe muri ko muzana ubusuma. Ica. Umviza Manyanga. Ni shati. Mu boss wewe. Gasupa. Je uraba. Gasupa. Manyanga. Reka nkure no amagara. Ni mpuzu amba. Ese wa musuma nawe nyarutsa. Kura nawe nyarutsa. Ni mpuzu. Akira. Je urabona abahungu n'abasuma. Coceri co.
cocere co izindi vyose shiraho Manyanga ambargo nyarutsa ipantaro vyose Manyanga hama mubitora munza aya mafaranga nisenge nkuru zose n'ipantaro nambari ego iryo tegeko twaronse kura nawe ivyo birato niyo pantaro je nta nyarutsa wakwishyuwe hose waruyivye n'ikibugira kangahe njyewe waruyivye vugisha ukuri barakubabariye uri umusuma nta kintu nakimusigarana Manya Pardon, gatunda kabisa. Uranyarutse? Nakunda ko. Ndumva ari sawa. Namahoro. Hama mu by'ukuri nagira ndagushimire ukuntu wanyakiriye. Ngira ko ndagushimira na cagihe gaca nsanga nayo wawe. Oya byategerezwa kuba nyene. Mu ntango nyene nabona ari ibintu bibi narashavuye. Urabona ikintu kibaye utagitegekanije. Ubwa mbere byarangoye kuvyakira ariko uko iminsi yagira hera ariko nanje naje gusanga umengo nta buhombe burimwo. Kurarana n'umuntu mwiza nkawe. Ahubwo nashaka ndagusaba ikigongwe naragunye vyaragushabuje cyane ugiye munsi. Nasike ndavyiyumvira ko nyine mbabarira. Humura ntavye ikigongwe ntiwakoze nabi ahubwo wakoze neza kuko ngira ngo kubganje ntivyari kuzonyorohera kutumbera umuntu ukobwa mwiza nkawe ngo ndamubwira iciyumviro ariko naje gusanga vyikoze kubw'ivyo rero ntibiri gusaba imbabazi. Rakoze. Hama ahantu hanyu hararyoshe kwicara hasa neza kandi n'abahaba basa neza. Ariko nawe uratweza gabaje. Naryohewe bimwe utokumva. Naryohewe cyane. Ahubwo icyo ko ndabibona ngize ndaza kesha. Si. Ndyohera. Nyine ndagira irungu ndi jenyene. Gusa ndyohera ucurara. Nahakunze ngiye uzaza ndaza keshi. Reka nzoze ndasimba rimwe na rimwe umuntu yagatsita agafaranga tuhasangire n'akavinyo hano. Kubera ntandwi izohera utambonye. Si. Urabinyemereye? Urabona natsita agafaranga. Nzoza ndaza twinywera akavinyo ngaha. Tagati nyine twimererwe neza. Ega hano hanyu ni heza hararyoshe kandi nabanyeneho ni beza. Awe nashaka kubura neza. Twenga neza. Imingogo mutwenga. Ewe. Sasa rero twaganiriye ariko ndabona umwanya uragiye. Bagira mbandanye. Nibaza ko ntazoza ndateba nzoza keshi. Kurugenda. Ndagenda. Nuko wihuza. Chasigara mu rungu dijenye. Ashaka ngenda. Ndashaka kumenga. Aya. Rindira bitari kera rigenzo haguma. Kuko ndabona ndabivye neza. Muri wewe hari isumako. Uriko uransumako. Usumako. Burya mu minsi itari myinshi tuzomatanako. Nzobuwa. Tuzomatanako. Iyo bitsenjohera n'ukuri. Bitsenjohera karibu wafate nk'iwawe. Bisanzure yaleze. Okay. Reka rero mbandanye merekeze. Nze kubandanya tundi dukoko. Manya
mama yangu we Manyanga umunsi ntitwasenze gene ya kayena Simani ubundi ngiye kigiye uziki wacu nagera gihe ntaranywa icyayi ntanakira n'akantu nakamwe mu kanwa kanacho kubwira ibintu by'amatiko menye ngene upambana n'ubuzima Manyanga rero uzogumujya nje tumuguma uvya nk'igipupe Manyanga ubu n'ubuzima urana ko ibintu byose ukamenyera uri mu ndya ukamenya utari mu ndya hajya wabona nzara guca ahubwo kumviriza Manyanga ndagutera inkuru imwe rero ega muhungu no kwakira ibije ukarekana n'ibigiye ese ubundi nk'iki gipantaro wamaye ni sogokuru wawe cyambaraga none se yego wamaye igipantaro none ngenda ndirirwa meze gutya ndaremeze gutya nta nubwo nshakira akantu ngo nambare hejuru koko ngenda imfungwa yawe umva Manyanga siko umfungwa sivyo none ushaka uje he kandi wewe niwigumire ngaha Manyanga sivyo gumenga ese kavuze katankoraho karabona nishimye ahubwo reka nkumbwire hakoze ubundi man nanjye ndi igicucu ntago jya nibagirwa mperuka hanga nkusaba icumbi mwambwira ko nyokobusha ngo ntabwo jya yemera ngo umuntu yuza mu rugo ngo yuza amatuwarete ngagira ibiki none ubu ngubu nyokobusha da se nabuja nahubwiye nyine urupango none ko akatarimo kunyirukana oya ega ntiyo kwirukana ubu kubera nanjye ndamuriha amahyakwiye nico gituma ubu no mubwira ibintu akavyumva kandi ikibazo kije umugamenye ingene acidefandamo umva gubwira igihugu ikintu kimwe ibyo ukora byose genda ureke kirisi umubwire ku mafaranga mwumvikanye yo kunjyana muri gereza aguha amafaranga uzane turye bitari ibyo urasanga ntagiye gutya nigendeye mu rugo kuko nge Chris ntago yanyirukana nta nicyo yantwara ndabizi neza ngezeyo yanaziba gaceceka bitari ibyo rero harani mu rugo naraharerewe agofongesha kunzego wanjijiwe ibyo ngumbye ndabizi ngiye niba utashaka nkuvamo ntigendera mu rugo rwose ndagenda nicare mu rugo twongere tubane niwe uraza kumaramara ntabwo ikibazo ari cyanjye umviriza je simarama ko nabandi raguta mu gasho ari nka ngasho reka ngende noneho oya reka tuvyoroshe reka nje kumubwira ampaye mahera gusa ivyo bivuze ko urikankanije wewe wigumire ngaha ntugire ikibazo Bon appétit, bro. Thank you. Nona chapati kiraryoshe. Chapati noye. Chapati no wanoyo. Wono wahe. Avoka. Muri farine. Okay. Hanyuma agakurira. Murinde. Mwipano. Gusa vraiment mu kintu cyo kujya nkunda. Chapati kirimo. Chapati ni sawa. Amwe mu gatondo wandemeye. Ako gusa nakubwira ikintu kimwe. Hari ikintu cyo kwangira muri namisi. Kandi cyane. Igiki? Ndikukirwa no kuntu nezerewe. Manyanga rero agutesheje umutwe pe. Koko ndishimye ariko cyane ntibyuzuye. Cyane ushaka twongereza imyaka kandi yo gufunga. Oya. None ngende shirimwe kaburo wazi ko imwe twabonye kari 10. Bagire 200. Oya ahubwo nimvira yuko nakoze ubugome vraiment. Bazi ko tangwe byano byawe. Oya wait. Icyo Manyanga yego vraiment gusa yarafise amakosa menshi. Yarantesha umutwe ku murango saa no mwijoro. Ariko noneho igihano yahanishijwe kirenza amakosa yakoze. Bisigura ngo yarose igihano kiri hejuru cyane. Ntiyarakuranye n'igihano cyo gufungwa pe.
sometimes igihe numva umutima wanje vraiment kurancira urubanza nkumva menga narahimutse cyane. Ico kibazo c'abantu b'abakobwa. Abakobwa umenga ntimuzuye mu mutwe. Niyo mwana mufise. Nico kimwe n'uriya mugore tubona yarananiye nyine kubera ko mufise ivyumviro umenga ntivyuzuye mu mutwe neza. Ubu ngiye kuvuga kandi ko utanezerewe niko Manyanga afunzwe. Naho umuntu yovuga gute? Ejo muri runo ruhande undi mwanya mugasanga muri ngaha ni kuvuga ngo nta hantu muzi guhagarara mu mutekereze cyangwa muvuga ikintu gitumbire kimeze uko. Ubu uri kwicuza? Nibyo mvuze nibyo bituma uvuga ngo abakobwa ngo dufise ubwenge bumva butuzuye ibiki byose uvuze. Nyene ndafise umutima waba umuntu sibyo umviriza Chris. Rero biriya bintu nukuri mwamuhanije igihano kirenze. Rero hari igihe mwana singama sisinzira ubona ubumenga nakoze ubuhemu vraiment. Abari amakosa yakoze nje ki ahantu nashaka kumuha nashaka kumwirukana mino nza kagenda ariko yakubira tuje kumufungisha iriya myaka yose too much vraiment. Urashaka nongere ko yindi? None yamenye ko muza kumucira imyaka nkiriya yose ifuma ngenda n'umutima wanje ugumucira urubanza unyagiriza sinzira vraiment. Ahora kanda kureke. Kwinosi ikintu cyose uzokora utumenya ko gifise imembo. Wakora iciza wakora ikibi hari ahantu kiba kikurindiriye ugiye kwitura. Ujya kwinosi ikintu cyose gifise imembo. Wakora neza wakorana nabi byose biba bifise ahantu bikurindiriye. Ego gaho ufise ubwenge urafise gake vraiment sanzu gafise vyiza cane ubivuze neza buri kintu cyose kwisi gifise impembo canke ingaruka yacu. Reka rero nanje nkubwira iyo ngaruka canke iyo mpembo uko izoza isa kose niteguriye kuyakira kuko ni jewe nzoba narayikoreye. Hari ikintu ushaka? Gusumenya ibintu byose muko murakorera Manyanga umunsi n'umunsi bizoja hagaragara. Ndakwiyamye wa mugore we kumbe hari hose wakuru azunguruka wizanisha imigani uri kushaka kuvuga ivyo. Okay ushaka ndagufasha ikinone niki kintu ushaka ndagufasha? Ndumva amakuru wayakiriye wayamenye ariko tufumenga amakuru akiriye alahagid. Byaje yavuze ngo ufisake ni gake. Kandi agutangarize ko umusumwe uzabona ko ufise ubwenge bwinshi. Atari gake ko. Tarako bibaza ngo ni gake. Kandi bizogutangaza. Uzi n'amakuru Esther. Uwo kuntu ugaragara n'ukuntu witwara mu bantu imifato yawe. Niyamenya ko ufise umutima waboze. Ujye umutima mubi utandukanye n'ishusho yawe ugaragaza. Nibwo kibimenye yuko nakunesha umutwe wanjye ndiko niyogereza ivyo.
mumeze neza okay Chris ni hari oya hari ahantu yari yakubitiye. okay nenda mukeneye ni yaza mubwira ndende ku telefone canke aramamagara Sorry gata, sorry. Nizere ko atari mu migishije nyuma yo kubura kwa Manyanga. uvuze vyibiki habaye kumenya Manyanga tumaze iminsi 3 tutamubona. iminsi 3 no madame sindi ko ndatawe byo kurambwira kwibura rya Manyanga turajuzi gahera mutamubona madame sindi ko ndatawe byo bintu uri kurambwira ushobora kumbwira gute yuko mushobora kumara iminsi 3 mutabona umuntu mutunze mu rugo en fait rero administration zo ngaho zose mwarazihinduye évidemment nabwa musi bwa mugabo yabimbwiye sivyo rero nshaka kumenya umbwiza ukuri byo kurambwira ntahuze habaye Jaho ku ruhande rwanje namwe nibaza ko umwanya Manyanga ashaka kugaruka kandi asanzwe afise ukuntu yitwara ko ashaka mugabo vraiment uko numva ariko bararenga iminsi 3 ni myinshi. ariko madame ndakwaze Manyanga yahora mari iminsi 3 ataboneka kuko ino musi muca mubwira ko ashobora kumara 3 jours mutaziyari en plus de ça ugacumbwira yuko administration atanakimwe biziko turazi neza ukuntu indongozi zikora muronse umushitsi nyumba 10 arabasinyira tukarateka basinyira sivyo kandi umushitsi agiye mukabimenyesha namwe muce muvuga ko hari aturaje mutabona umuntu mutunze mu nzu mamwibereye mu biki afite hari ibintu mwimvire Manyanga ko ndamuzi neza ta birebire oya vraiment turaje nk'ubiba yagize ikibazo cyo muhungu mumenye yuko mugira nk'ikibazo ariko katwe kandi ivyo onye je nk'umutware sindimo nimba mubivuze tumurondeze canke edaye nk'ivyo bintu numva bindengeye uramubwira hama ndonde tubivugane ko n'ivyo bintu numva ko bitatahuritse edaye bari dusubire Sawa. Kumenga uri muto. Anakurikira. Wenda ukeneye ejo tuganira. Reka usumanya mukuru. Ndumva uri hota. Ya, cyane. Sinzaho gutwara umwanya ugira ushikanda mu bindi barusha kujama. Kibazo yafise sikende. Nifuza kugarukana Manyanga hano. Manyanga. Akwa mugore we. Manyanga. Jenda ndakeneye kumenya abagiye. Manyanga ujya n'umukozi, je ndi boss wiwe. Ariko niko kumbaza ibibazo byapfuye nuko. Sinumva impamvu uri kumbaza ibintu nk'ibyo. Ariko ngira wataye umutwe bavyagenze gute? Ibintu vyawe nawe staff se ndabizi. Nawe ndakubaza Manyanga. Ariko gusa ikintu kimwe gusa. Ngirageje kumviriza neza. Ubanza so na nyoko. Ataburere buhagije bigeze bagu. Kuko bakaba baraguhaye uburere bukwiye. Wagomba kumenya uko ufata umugabo, ukamenya nibazo uvugana nawe. Naho. Niyo mpamvu utakingisha inama. Uje inama na mushikawe. Niyo mpamvu. Usanga nawe abavyeyi bawe babona mu batigeze ahugisha inama ko umugore ari ugira vyose mukaganira vyose mukungana imigambi. Ariko bashaka bamwe kugisha inama, wowe ufite ivyiyumviro, umenga ufite muto nk'idebe. Ndakugisha inama kugira Maria. Ukurigira inzoka, kurigira marayika imbere yanje, ariko nagenda kubwira ko byose ndabizi. Ukumbona nk'idebere ko tabwenge fisi. Utagaruhaye Manyanga ngaha. Tuzitwara mutongana.